Nitekana umunezero nsubire kugusuhuza nkwakaze bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ya Isange TV ikugezako amakuru, inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa mu Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu bisata bitandukanye. Tubagezako amakuru ariko aravurwa mu gisata c'umutekano, mu gisata ca politike, mu gisata c'inkino, mu gisata c'indero, mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi ndetse n'ayandi. Ndaguhaye ikaze wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi, ntunyemerere nguhe mwaramutse neza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu c'Ubuganda, igihugu ca Kenya n'igihugu ca Tanzania. Ntunyemerere ngukengurukire cane muri ano makuru agezweko azindutse avurwa mu Burundi. Turi ku munsi w'Imana igenekerezo ry'icenda z'ukwezi kw'indwi umwaka n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Ufyonda sabone niba utarafyondako kugira tubandanye tubana nawe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru, ibiganiro n'inkuru mu buryo butosoye kandi butomoye kamwe ku kandi, nawe nyene uje urabishikirwa mu ba mbere. Naratangura aya makuru nyezina, ntunyemerere nkugezeko iri tangazo ryihuta ry'umugambwe SNL muri section ya Mozambique. Ubuserukizi bw'umugambwe SNL muri section ya Mozambique buramenyesheje inyangamugayo hamwe n'abakunzi b'umugambwe SNL urongowe na nyakubahwa umushingamateka Agathon Rwasa ibi bikurikira: ica mbere, twihweje ivyaraye bishikirijwe n'akagwi k'abantu 10 bashaka gusenyura inzego z'umugambwe, twashaka twiyamirize uwo wese woza yifatanya nabo, kuko twebwe gushika iyi saha twemera kandi twemanga ko umugambwe SNL urongowe n'umushingamateka Agathon Rwasa. Ica kabiri, turasavye inyangamugayo aho muri hose kw'isi yose na cane cane gushigikiranya kubaha umukuru w'umugambwe SNL kandi twamwe twisunga intumbero azodushikiriza. Ica gatatu, turiyamirije inkinamico yaraye ishikirijwe n'akagwi k'abantu 10 bataye umurongo, mbere nk'uko umwe muri bo yavyivugiye kuri radio BBC. Turabona ko intumbero yabo hari ugusambura umugambwe, natwe ico twiyemeje nuko aho tuzobumva hose tuzobatera ivyatsi. Ica kane, turasavye inyangamugayo mwese kubandanya dufatanye mu nda na cane cane muri ibi bihe turimwo, ntihagire uwozoduca mu ryahumye, kuko twihweje karya kagwi nta neza kipfuriza igihugu, ahubwo bashaka guteza ibibazo. Ica gatanu, turasavye umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano kudaha agaciro amateshwa yaraye ashikirijwe n'akagwi gato cane, mbere hata n'inyangamugayo iri inyuma yako, ahubwo afuta ingingo yo guhagarika ibikorwa vy'umugambwe kugira ibikorwa bibandanye na cane cane ko karya kagwi gasanzwe karahagaritswe mu mabanga yose barimwo. Ica gatandatu, turasavye indongozi nkuru z'umugambwe SNL kubandanya batuja imbere na cane cane mu kuguma bahumuriza inyangamugayo. Icindwi, mu kurangiza, twashaka gutera intege umukuru w'umugambwe hamwe n'abo bafatanije kurongora umugambwe ku ngingo nziza bamaze iminsi bafata, kuko ziraturemesha. Nyangamugayo mwese nidusangwe SNL kandi tureme. Bigiriwe i Mozambique ku wa gatanu z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu kubw'ubuserukizi bw'umugambwe SNL muri Mozambique. Aloyizi Hakizimana. Nayo kandi ngo kuva Uburundi bwikukiye uturusho twahawe abarwizatunga nta kintu nyamukuru twamariye igihugu. Ivyo ni ibishikirizwa na Michel Masabo, umwigisha muri kaminuza, hari ku wa gatanu mu kakaro 2023 mu ruganda rwo kurabira hamwe aho leta izokura amafaranga izokoresha mu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira w'ibihumbi 2024. Faustin Ndikumana harongoye ishirahamwe Parisemu hari naryo ryatunganije urwo ruganda, akaba avuga ko mu gihe mu mwaka w'ibihumbi 2023 ushira w'ibihumbi 2024 Uburundi bwiteze gukoresha imiliyaridi 3.8 amahera atozwa mu gihugu resete fisikare ntarenga imiliyaridi 1.700. Nk'uko abandanya asigura, ivyo biruko mu gihe leta ifise ideni ryo mu gihugu hagati rigera ku miliyaridi 400, iryo hanze ritarimwo. Avuga ko gutoza amafaranga angana gutyo kandi hari ideni ry'imiliyaridi 400 ari ikibazo, kuko ayo madeni leta yafitiye ibanki nkuru y'igihugu hamwe n'ayandi mabanki. Uwo muhinga akaba yibaza ati ni gute ayo mabanki azosubira gushigikira iterambere ry'igihugu? Ikibazo c'amafaranga y'agaciro akoreshwa mu gihugu
Faustin Ndikumana avuga ko amahera y'agaciro ari mu kigega ca leta yategerezwa kuba yotumaza amezi 3 ariko ubu turonka y'ukwezi kumwe hari n'igihe tuja munsi aho yategerezwa kuva ni mu gushorera ibintu hanze hamwe n'abadufasha atanga izi nsiguro ati gushorera ibintu hanze navyo turabona si ikirenga leta nta kindi ikwiye gukora atari kuvugana n'abafasha u Burundi wovuga iyindi nzira yoba ariko arabesha nayo ikibazo c'abarwizatunga leta iha uturusho exoneration Michel Masabo umwigisha muri kaminuza ati kuva twikukira uburusho bwagiye buratangwa ariko nta kintu kinini cashitsweko kubwiwe harakeneye icigwa gisuzuma evaluation politiki yo gutanga uturusho cane cane amategeko agasubirwamwo kugira ngo hagire ico hinduka nayo mu bindi kandi leta y'u Burundi ishobora kwiteranya n'abayifasha kubera yanse kuja mu mwihwezo w'ukungene agateka kazina muntu kifashe mu Burundi ivyo ni ibivurwa na Human Rights Watch leta y'u Burundi ngishobora kwiteranya n'abayifasha kubera yanse kuja mu mwihwezo w'ukungene agateka kazina muntu kifashe mu Burundi bivurwa na Clementine de Montijoye aserukira ishirahamwe Human Rights Watch ku mugabane wa Afrika de Montijoye hakaba abona ko inyifato yerekanywe n'umurwi wari warungitswe i Geneve yerekana ko leta y'u Burundi ishaka kunyegeza uko agateka kazina muntu kifashe mu gihugu agasaba abategetsi b'u Burundi kureka amashirahamwe adahanira inyungu za politike hagakora ukuri kwamye iyo ngingo irababaje yerekana ko ubutegetsi bw'u Burundi budashaka gukorana n'inzego za ONU abajejwe kuraba ingene agateka kazina muntu kifashe mu Burundi twokwibutsa ko Burundi buguma bwanka gukorana n'intumwa idasanzwe ya ONU bukaba bwarugaye ibiro vy'agateka kazina muntu vya ONU mu gihugu mu mwaka w'ibihumbi 2019 hama ikindi giteye amakenga nuko leta ibandanya yisunga urubanza rwaciriwe abaharira agateka kazina muntu n'abamenyesha amakuru bari mu buhungiro tukaba duhamagarira ubutegetsi guheba urwo rubanza tubona ko ataco rufatiye ko bahindure ibintu koko kugira bahe ikibanza gikwiye amashirahamwe adahanira inyungu za politike n'ibimenyesha amakuru de Montijoye harongera ati irya ngendo yerekana ko impinduka zari zitezwe na cane cane zivuye ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye zitariko zirashirwa mu ngiro izo mpinduka zifitaniye cane isano n'imigenderanire hamwe n'amakungu na cane cane abari basanzwe bafasha u Burundi nk'ubumwe bwa Buraya bishobora kugira ingaruka mbi kuri iyo migenderanire mu bijanye n'imfashanyo z'amafaranga tubamenyeshe ko intumwa za leta y'u Burundi zari mu gihugu c'Ubusuwisi i Geneve mu ntango zo kuri uwu wa mbere mu nama y'agateka kazina muntu ya ONU maze zica zihitamwo kwiyonjorora mw'iyo nama yari yabajanye kubera ko babonyemwo bamwe mu baharanira agateka kazina muntu bari mu buhungiro basanzwe bakwirikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi nayo mu gusozera aya makuru nunyemerere ngugeze ko iyi nkuru iriko iravurwa mu gisata c'amagara y'abantu aho Burundi buri mu bihugu 12 bizoronswa inshansho z'indwara ya malaria ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS rifatanije na Gavi hamwe na UNICEF ryamenyesheje kuri uwu wa gatanu mu kakaro 2023 ko Burundi bwacaguwe mu bihugu 12 bigiye kuronswa amamiliyoni 18 y'inshansho za malaria zo mu bwoko bwa RTS akarongo kaberamye AS ubusa rimwe mu myaka ibiri iri imbere no kuvuga 2023 gushika 2025 ibindi bihugu biri ku rutonde rw'abazoronswa inshansho ni Benin, Burkina Faso, Cameroon, Republique Democratique du Congo, Liberia, Niger, Sierra Leone, Uganda, Ghana, Kenya na Malawi mwomenya ko gushika ubu malaria hari imwe mu ndwara zihitana abantu benshi muri Afurika aho ku mwaka hafi abana baba ibihumbi 500 batararenza imyaka 5 haribo bahitanwa n'indwara ya malaria gushika ubu RTS nirwo rukingo rwa mbere rwemewe gukoreshwa mu kwirinda malaria mu bana urwo rukingo rukaba rutangwa mu mice 4 nukuvuga kuva umwana afise amezi 5 kugeza ku myaka 2 OMS ikaba yemeza ko nka hamwe izo nkingo zokoreshwa neza muri Afurika n'imiburiburi zishobora kurokora ubuzima bw'umwana umwe mu bana 200 baruhawe
ese iyo nkuru muyakiriye gute?